Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza izi nyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twabonye Yakobo yitegurira kuva mu rugo kwa Labani. Yakobo yaramaze imyaka 200 kwa Labani kandi yari karamukorera mu kumuragirira umukuku wiwe. Imyaka 14 muri iyo myaka 200 Yakobo yayikoreye nk'inkwano yo guha Labani, maze nawe amushingira abakobwa wiwe babiri ari Leya hamwe na Rakeli murumuna we. Rakeli niwe Yakobo yakunda kumurutisha Leya kuko yari mwiza. Ariko rero uwo Rakeli yamaze igihe kirekire atararonka umwana, kugeza naho abwira umugabo wiwe ngo mpabana utabampaye mvuma mpfa. Leya rero niwe yavyaranye na Yakobo, ariko Rakeli abura abana. Muri ico gihe umugore atavyara yaboneka nk'igicibwa. Umugore yagira abana benshi niwe yabakomeye mu muryango. Eka n'uwo munsi hariho abantu bakimeze gutyo canke baciyumvira muri ubwo buryo. Igihe umugore atavyaye baca babona yuko ataca amaze. Ariko ico twari dukwiye kumenya nuko Imana ari itanga abana. Yakobo yarashavuriye cane Rakeli ati mbega jewe ndi mu gishingo c'Imana ko ariyo yakwimye uruvyaro. Rakeli yaribagiye cane canke yarirengagije ko ata muntu n'umwe ashobora gutanga umwana atari Imana yonyene. Kandi n'uwo munsi abantu benshi baracagwa muri uwo mutego. Mu gutana k'umwikomo mu muryango bagirizanya ngo uwo bawubakanye ni watavyara kandi atani kivyemeza bafise. Ubuhoho n'ukoroha vyari vyoroshe yuko umuntu amenya aho ingorane ziri, kuko bimwe mu bitera kutavyara abaganga barashobora kubibona, mbere na bimwe muri vyo bagashobora no gufasha kubitorera umuti. Hari n'abandi bantu usanga bakija kuronderera abana muri barumenyi. Ico rero twari dukwiye kumenya nuko Imana yonyene ari ituma umuntu aronka umwana. Imana niyitanga umwana. Rakeli naho atavyara, Imana yaramwibutse avyara Yosefu hamwe na Benyamini. Mu myaka yakurikiye Yakobo yakoreye Labani mu ntumbero yuko nawe yokwironderera itunga ryiwe n'iry'umuryango wiwe. Ubona ko uwo muryango wari waragwiriye mu kuronka abahungu 11 ico gihe hamwe n'umukobwa umwe yitwa Dina. Imana yahezagiye Yakobo agira imikuku, intama n'impene nziza, mbere asumbya Labani. Ubu munsi dukomeza kuraba ingene Yakobo yahunganye ivyiwe ava kwa Labani atabanje kubibwira Labani. Afata urugendo rwo gusubira mu gihugu ca sekuru Aburahamu. Tukaba tubishimikira ku majambo yanditswe mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 31 umurongo wa 13 kugeza ku wa 19. Nk'uko twabibonye mu gihimba ca 28, Yakobo yahunze uburake n'ishavu vya mukuru we Esawu. Ashitse mu nzira yarananiwe, arara hitwa Ibeteri. Riba ijoro rya mbere araye mu gahinga. Aho hantu Ibeteri hitwa inzu y'Imana. Ubu rero Imana imwibutsa isezerano yagiranye nayo ari Beteri. Nico gituma Imana imubwira iti, ingo usubire mu gihugu c'abasogokuruza mu muryango wanyu. Ico gihe Yakobo yari afise abahungu 11, kandi Imana ibona ko batanguye kwiga ibyo batategerezwa kwiga. Imana rero igomba kwigiza kure abo bahungu ivy'ibigirwamana n'ibindi vy'ingeso mbi vyaba muri ico gihugu c'i Harani. Yakobo amaze gusobanurira
byose Rakeli na Leya baciye bamwishura bati, mbega mu rugo rwa data hari ibyo tuzohatorana tuhafise canke ibyo tuzoragwa? Ntaduharura nk'abanyamahanga ko yadukosheje akaba yaratuririye inkwano zacu? Tubisoma ku murongo wa 14 n'uwa 15. Ibyo abo bakobwa ba Labani bavuze, ibyo ni iby'ukuri. Bari bakwiye kuronka umugabane wabo. Labani rero ntakwiye kugwanya abakobwa biwe ngo ntibaronke uwo mugabane. Labani yari umuntu atari uwo kwizegwa, kuko byaranamugora kurekura ikivuye mu butunzi bwiwe. Birababaza kuko hari abakristo benshi n'uwo munsi batizigirwa mu gutunga amahera yabo n'ay'abandi. Iki ni igipimo kuri umwe wese. Abarongozi benshi b'abakristo bakoresha amahera mu buryo butabereye. Rakeli na Leya bakomeje bavuga bati, ubutunzi bwose Imana yanyaze data n'ubwacu n'abana bacu. Nuko icyo Imana ikubwiye cyose ugikore. Niko tubibona ku murongo wa 16. Aba bagore ari bo Rakeli na Leya bavuze neza. Babwiye Yakobo bati, icyo Imana ikubwiye cyose ugikore. Bifatanije na Yakobo umugabo wabo, kandi nabo bemeye ko se yabakosheje. Reka turabe ukuntu Yakobo yacikanye ibyiwe byose akava kwa Labani. Ku murongo wa 17 kugeza kwa 19 haravuga ngo, maze Yakobo ava hasi ashira abana biwe n'abagore biwe ku ngamiya, ashorera n'ubusho bwiwe bwose n'ubutunzi bwose yaronse. Ubusho yaronkeye i Padani Aramu kugira ngo aje kwa se Isaka mu gihugu cy'i Kanani. Maze Labani yari yagiye gukatisha ubwoya bw'intama ziwe, nuko Rakeli yiba ibigirwamana vya se. Yakobo rero ava hasi ahunga urwanko rwa Labani. Twibuke ko ubwa mbere igihe yahunga yari yabitewe n'uburake canke ishari rya mukuru we Esawu, uwo yari yanyaze umugisha. Ubu naho ariko arahunga inarume, ariko ntahunze kubera amakosa yiwe nk'uko yahunze Esawu. Rero Yakobo yari yateguye byose, abana biwe, abagore n'imikuku yiwe. Mu nzu kwa Labani hariho ibigirwamana, maze Rakeli imbere yo kugenda yibamwo bimwe muri ibyo bigirwamana. Wibuke ko Imana itagomba ko abahungu ba Yakobo bakurira mu rugo kwa Labani, kuko bari guhava bigishwa iby'ibyo bigirwamana. Kubana n'ababi mugenzi, ijambo ry'Imana rivuga ngo konona ingeso nziza. Ariko rero tubona ko Rakeli yagiye abitwaye, kandi yagomba kugenda atwaye n'iyo mana yiwe. Rakeli yiyumvira ko atashobora guhungira Imana yiwe, kandi ibyo byari byo. Ariko ikibabaje nuko iyo mana yiwe itari Imana y'ukuri, ntiyari Imana ibona. Ariko Imana y'ukuri ntawe uyihunga. Yakobo igihe yahunga yibaza ko ashobora kuhunga Imana, Imana yamusanze i Beteli, yaciye imwiyerekerayo. Yakobo rero yasanze ataho yoshobora guhungira Imana. Dawidi niwe yanditse muri Zaburi 139 ati, mbega mpwemu wawe nomuhungira hehe, canke nohungira hehe mu nyonga hawe? Noduga nkaja mu ijuru uriyo, no kwisasira ikuzimu ehuriyo, no kwakira amababa y'umutwenzi nkagerera ku mpera y'ikiyaga. Aho naho ukuboko kwawe kohandongorera, ukuboko kwawe kw'iburyo kohamfatira. Ni muri Zaburi 139 umurongo w'8 kugeza ku w'10. Nta buryo buriho bwo kwinyegeza Imana mugenzi, kuko nta na hamwe Imana idashika, haba mu kirere, haba kwijuru, eka mbere ni kuzimu. Labani rero yagiye kuhira imikuku yiwe, kubera yuko yari yatwaye imikuku yiwe kure yimuhira. Yaratevye, ntiyagarutse yihuta. Yakobo nawe yaciye ava hasi aragenda atabibwiye Labani.
ku murongo wa 20 n'uwa 21 haravuga ngo Yakobo yiyiba Labani umwaramu mu gucika kuko ataco yarinze kumubarira, nuko ayombokana ivyo yari afise vyose, aritora aja bukuruzi, agenda atumbereye umusozi w'i Gileyadi. Labani yumvise ko Yakobo yagiye atamusezeye, aca aramukurikira. Ku murongo wa 22 n'uwa 23 haravuga ngo ku munsi ugira gatatu baburira Labani yuko Yakobo yatorotse, ajana na bene wabo, amara iminsi indwi amukurikira, araruha amuhambiriza ku musozi w'i Gileyadi. Birumvikana ko Labani yirutse cane kugira ngo ashikire Yakobo n'abiwe, kandi ukwiye kumenya ko Labani ataneza yari kararonderera Yakobo, kubera ko Labani yarashavuye, yashobora no kwica Yakobo igihe yari kumushikira. Ariko Imana isumba vyose yabanye na Yakobo iramutabara. Labani atarashikira Yakobo, Imana iza kuriwe mu ndoto, iramubarira iti wirinde ntugire iryo ubarira Yakobo iryo ari ryo ryose. Haleluya! Mu yandi majambo, Imana yashatse kumubwira iti wirinde ibyo ukora vyose n'ivyo uvuga, wiyubare ntiwice Yakobo. Ku murongo wa 25 nuko Labani ashikira Yakobo. Yakobo yarashinze amahema ku musozi, Labani nawe na bene wabo nabo bashinga gwabo ku musozi w'i Gileyadi. Maze Labani ashikira Yakobo n'ishavu ryinshi, aramukankamira, agomba gutwara ibintu vyose vya Yakobo. Yashatse no kumwica kugira ngo atware abakobwa biwe n'abana biwe. Ku murongo wa 26 n'uwa 27 Labani abaza Yakobo ati co wakoze n'igiki catumye unyinyegeza ukajana abana banje nk'abafashwe mpiri? Wabitewe n'iki gutoroka mu mpisho ukayomboka ntumbarire ngo ngusezeze ikiyago c'umunezero no kuririmba no kuvuza umudiho w'ingoma n'inanga? Labani yari umuntu azi kuvuga amajambo meza, amajambo yo kuryosha ryosha. Yagerageje kwereka Yakobo ko yagize amakosa kugenda atamusezeye kugira ngo bamusezeze ikiyago c'umunezero. Ubu munsi twovuga ko yatorotse batamugiriye umunsi mukuru. Twovuga ko bari guteka, bakarya, bakanywa, bakanezerwa, mbere no gutamba bagatamba, hanyuma bakamusezera. Ivyo nivyo Labani avuga ko bari kumugirira iyo asezera, ariko siniyumvira ko ari uko vyari kumera. Iyo Yakobo asezera Labani, nibaza yuko bitari koroha. Nkako reka turabe ku murongo wa 28 uko havuga ngo Labani akomeza avuga ko Yakobo atamukundiye kugumbira abuzukuru biwe n'abana biwe, ati kubw'ivyo wakoze ivy'ubupfu. Aba bana ba Yakobo ari bo buzukuru ba Labani bari bagiye kuba rurangiranwa mw'isi. Ku murongo wa 29 haravuga ngo nari kugira ico mbakorako, ariko Imana ya so yambariye muri iri joro iti wirinde ntugire iryo ubarira Yakobo iryo ari ryo ryose. Labani yaciye abwira Yakobo ko atamushakira iciza, bisobanurwa ko yagomba kumwica, ariko Imana ya Yakobo iramubuza gukora ivyo, iramubuza gukora ivyo. Ubu naho turabe ku murongo wa 30 uko havuga. Avuga ati ubu ko wari wigiriye iwanyu kuko hakumbuye, ariko none niki catumye wiba ibiheko vyanje? Hano rero Labani abaza ivyerekeye Imana ziwe, ibiheko vyibwe. Yakobo ntiyamenye ko Rakeli yari yivye ivyo biheko vya se. Mu vyo yishura vyose, Yakobo yavuga gusa icatumye ahunga atamubariye. Ku murongo wa 31 Yakobo yishura Labani ati rya mbere nuko natinye yuko wonyaga abakobwa bawe. Icatumye Yakobo acika atabwiye Labani, yabonye ko Labani atari kwemera ko abakobwa biwe bajana nawe,
n'umuryango wiwe n'ibyo yari atunze. Ku murongo wa 32 Yakobo abandanya kuvuga ati, irya kabiri ubu uri bubonane ibiheko byawe akwiye gupfa. Ehe nusake icawe coba mu vyanje, ngaho imbere ya mwene wacu ukijane. Kuko Yakobo atarazi ko Rakeli yazivye. Mu by'ukuri Yakobo ntiyarazi ko Rakeli yivye ibiheko vya se. Yakobo ntiyizigira Labani, kandi na Labani oya ntiyizigira Yakobo. Bose ntibemerana, barikekana. None wokwibaza ko bamaranye gute iyo myaka 20 babanye? Oya nta kabuza iyo myaka yose bayimaranye bikekana. Nkako urazi yuko Yakobo yahenzwe na se bukwe ibihetangabo bitari bike. Umurongo wa 33 kugeza 35 ngo nuko Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu rya zanjoreke zombi arabibura. Ava mu ihema rya Leya yinjira mu rya Rakeli. Ariko Rakeli yari yakiriye bya bigirwamana abishira mu matandiko y'ingamiya avyicarako. Labani asaka mu ihema hose arabura. Rakeli abwira se ati, ntungirire umwikomo ko ntaguhagurukiye databuja, nuko ndi mu butinyanka. Nuko arasaka ariko ntiyabona bya bigirwamana. Labani yibaza ko hari umwe mu bakobwa biwe yatwaye imana ziwe. Tubona ko Rakeli yari umunyabwenge nka se, yari yakiriye ibyo bigirwamana vya se, hanyuma binyegeza mu matandiko y'ingamiya araheza avyicarako. Mu migenzo y'ico gihe, so wawe asanze wicaye ku ntebe canke ku kindi kintu ico ari cyo cyose, wategerezwa kuva hasi ukamuramutsa, ukamuhagurukira, ukamuha icubahiro. Eka niwacu Burundi mu minsi iheze niko byari bimeze. Umuntu akuze ashitse wicaye ku ntebe waramuhagurukira ukamubisa akicara. Ariko hano tubona ko Rakeli atavuye kuri yangamiya yari yicayeko. Yaciye atangura kwiregura, atanga impamvu yibaza ko yumvikana. Rakeli mu gutwara ibigirwamana vya se byari bihambaye kuruta uko twebwe tuvyiyumvira, kuko yari afise ibigirwamana vyo mu nzu kwa se vyerekana uburongozi mu muryango. Rakeli rero vyerekana ko Yakobo agiye kuragwa ivyarabani vyose no kuba mukuru muri uwo muryango. Nico catumye Labani amukurikira ngo abimwake, kuko atagomba ko yohava ahinduka mukuru mu rugo rwiwe. Labani n'abiwe bamaze kurondera ivyo bigirwamana bakabibura, Yakobo yaciye atangura kuba umwizigirwa. Labani n'abiwe ntibashoboye kumenya aho ivyo bigirwamana vyari, kandi na Yakobo nyene ntiyarazi ko Rakeli ari we yavyivye. Ni naco gituma Yakobo yaciye atangura gutonganya sebukwe Labani. Aramubaza aratse icatumye amwoma inyuma, nk'uko tubibona ku murongo wa 36 havuga ngo, Yakobo arashavura cane atonganya Labani. Aramubaza ati, nagucumuye kwiki? Nakoze icaha giki catumye nkurikirana ukanyoma inyuma? Yakobo hano ariko aratatira sebukwe Labani. Bisa n'umunyeshure yoba ahejeje amashure yiwe, hanyuma bakamwima urupapuro rw'umutsindo ariko diplome kandi yari yaruciye. Yakobo yakoze ibikomeye, yaciye mu vyigwa bigoye. Ubu rero ararose ico yari yarahabiye. Ku murongo wa 38 turasoma ngo, muri iyi myaka 20 twamaranye, intama zawe n'impene zawe ntizaramburuye, imfizi z'intama zo mu mukuku wawe sinaziriye. Hano Yakobo yerekana umutima mwiza, yaranguranye ibikorwa vya Labani byo kuragira umukuku wiwe. Mbega nshuti mugenzi, wewe ibikorwa ujejwe
wumva ubikorana umutima umeze gute? Ku murongo wa 39 yamubwiye ngo, iyatabaguwe n'igikoko sinakuzanira igikankara cayo, yapfira jewe. Izibwe warazindihisha, arizo ku murango canke mw'ijoro. Labani yari inarume wa Yakobo, wamenga akorera Murundi, umuntu womenga ntaco bapfana. Biratangaje kumva ko intama canke impene yibwe Yakobo yategerezwa kuyiriha. Labani yari umukoresha mubi kandi agoye. Ku murongo wa 40 Yakobo avuga ati, ehera yo nabonye, ku murango nicwa n'indugumba, mw'ijoro nkicwa n'imbeho nkaburitiro. Mu gukorera Labani, Yakobo ntiyiziganya kandi ntiyaruhuka. Mu gihe hakanye yategerezwa kugumana n'imikuku ya Labani, ntiyazisiga mu gahinga ngo nuko hakanye. No mw'ijoro ntiyatora agatiro, yama zirarira ngo ntizibwe. Umurongo wa 41 abandanya avuga ngo, muri iyi myaka 20 nabiwawe nakoreye imyaka 14, nagukoreye imyaka 14 nc'abakobwa bawe bombi, n'iyindi 6 ndakurondera ku mukuku w'intungwa, kandi wahinduye ingero zanje incuro 10. Yakobo yashikiwe n'ingorane nyinshi mu myaka 20 yamaranye na Labani. Yakobo yari umunyabwenge, yiyumvira ko ashobora kuronka ibintu arinze gukora icaha. Ariko ico gihe Imana ntiyabimwemereye, kuko Imana ivuga iti, ico umuntu abiba nico azokwimbura. Yakobo yase kwicisha bugufi imbere y'Imana akiri muhira kwa se na nyina, ariko yicishije bugufi imbere ya inarume Labani. Yakobo yahenze se, ariko nawe yahenzwe na sebukwe. Yakobo umutoya ariwe butoyi yahindutse bukuru. Igihe yashingirwa yasanze yashingiwe mukuru, yibaza ngo yashingiwe mutoyi. Yakobo yerekanye umutima wo kugunga uravye uburyo yabaye samuragwa. Kugira ngo abe samuragwa, yahenze se wiwe ngo niwe Esawu, kuko yari yashize insato z'amasuguru y'impene ku bikonjo vyiwe no kw'izosi ahari hasenye. Mu bihimba bikurikira tuzobona ingene nawe yahenzwe n'abana biwe mu buryo bugomba gusa n'ubwo. Bakereye igitungwa kimwe mu byo bari baragiye, bavayangamwo ikoti ya Yosefu mu maraso yaco. Yakobo yabeshe se ngo niwe mwana se akunda, nawe yahenzwe ku vyerekeye umwana wiwe akunda Yosefu. Ico umuntu abiba mugenzi nico azokwimbura. Ku murongo wa 42 Yakobo abandanya avuga ngo, iyo Imana ya data itaba yarabanye nanje, Imana ya Aburahamu iyo Isaka nyene yubaha, ntiwari kureka kundungika ndi imbokoboko. Imana yabonye umubabaro wanje n'uburuhe bwanje, maze iri joro yaraye iruciye. Bisa nuko urubanza rwari hagati ya Labani na Yakobo rwari ruheze, kuko yarahejeje kuvuga byose byamubabaje mu myaka 20 yabanye na Labani. Baciye bagwana mu nda, baragumbirana, barasezerana, hanyuma bagiriranira n'ayandi masezerano. Reka turabe ayo masezerano bagiranye uko ameze, nk'uko tuyabona ku murongo wa 43 na 44. Maze Labani yishura Yakobo, aterega abo bakobwa n'abanje, iyi mikuku ni yanje, n'ibi byose ubona ni ivyanje. None noshobora gute kugira icyo ngirira abo bakobwa banje canke abo bavyaye? None rero ngo dushinge indahiro twe nawe, habe icabona hagati yanje nawe. Mu gushiraho indahiro hagati yabo, Yakobo yakiriye ibuye arishinga nk'inkingi. Inshuti zose za Yakobo zikoranya amabuye, nuko barayazana bayagira ikirundo, maze baca barasezerana. Murongo wa 48 n'uwa 49 havuga ngo, Labani aravuga ati, iki kirundo kibaye icabona hagati yatwe nawe uwu munsi. Nico catumye citwa Geredi hamwe na Mizipa, kuko Labani yavuze ati, Uhoraho azoduhore hagati
naho tuzoba twaratandukanye. Aya masezerano ng'uhoraho azoduhore hagati asobanura ngo uhoraho aturabe kugira ngo ntihagire uwusubira kwiba uwundi. Ibi nivyo bashatse kuvuga abo bagabo babiri. Twabonye ko bagenda barinubana. Labani akagunga Yakobo ingero yiwe, nico gituma bagize ayo masezerano. Bahejeje gusezerana baciye batandukana. Labani na Yakobo bose basezeranye kutarengeranira karimbi. Ishavu mugenzi rigira nabi. Iyo Labani atumvira ico Imana imubwiye, umuryango wose wari guhavumarana. Ndagusabe mugenzi, mu kurangiza kino cigwa cacu, usigare uribaza ku vyerekeye gutsinda ishavu no kubabarira abandi mu bugingo bwawe. Mbega iyo hagize ukugirira nabi, uhora uvyifatamwo gute? Birakwiye kwimenyereza kubabarira. Reka dusenge Imana kugira ngo ibigushoboze. Mana Data wa twese uri mwijuru, turagushima ko wabereye umwizigirwa umusavyi wawe Yakobo, ukaba waramurinze kugirirwa nabi na Labani, kandi ukaba wamubereye umwizigirwa mu kumuha amasezerano. Ndakwinginze n'uyu muntu ariko arumviriza kino cigwa cuno munsi ashobora kuba afise ishavu ry'abamugiriye nabi. Ndakwinginze umuha inkomezi zo kuritsinda. Ubu nawe ashobora kuba abangamiwe n'abagomba kumugirira nabi. Ndakwinginze Mana umutabare nk'uko watabaye Yakobo. Cane cane ndakwinginga kugira ngo umwe n'uwundi umuha umugisha wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, kugira ngo azokire igihano c'urupfu maze azobane nawe mu mahoro yo mu bwami bwawe. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha umwami Yesu aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.